kino gihe twabonye yuko abarundi barondera impapuro z'inzira bazirondera ari benshi ku buryo budasanzwe, aho mu myaka yahera twabona batera bagabanuka, ariko muri iki gihe mwarabonye yuko uko iminsi igenda ariko baguma bagwira. Aho rero uko baba benshi niko natwe byatugora kugira ngo tubakorere ibyo bipfuza. Ari naco gituma rero twagumye twiyumvira uburyo bwiza bwotuma abo bene igihugu canke abo bose barondera ibyo basaba ngaha twobibatunganiriza bitworoheye. Nico gituma rero twaciye turondera ubwo buhinga bwa none kugira ngo abo basaba abasaba impapuro z'inzira, ama passport n'ibindi, kugira ngo babikore kuri ubwo buhinga bwa none. Twarabahaye rero umurongo babikorerako, kandi kuva aho tubitangure turabona ko bikora neza. Zijya formulaire zose ziriko, bijya bintu byose dusaba kugira ngo umuntu aronke izo mpapuro biriko. Hanyuma rero umuntu amaze kuzuza iyo dossier yiwe, twebwe ngaha tusha tubona mu mashini nkuko muza kubibona, no kuvuga tusha tumuha rendez-vous. Kandi murabona yuko abantu bahora baza bagatona ngaha bakirwa ngaha iminsi yose, akagaruka aje kubaza, ugasanga no gushikirwa ntibacikiriwe. No kuvuga ubu umuntu azoza ngaha ari uko yaronse iyo rendez-vous, tukamubwira umunsi n'isaha ateza gushikira ngaha. Nta bantu benshi bashobora gushikira ngaha rimwe nkuko muza kubibona ngaha. Kandi rero umuntu muraza kwibona umuntu iyo rendez-vous bamuhaye ateza kuyubahiriza. No kuvuga bamuhaye yuko ashika 2:30, twaragize marge y'iminota 30 gusa. No wa muri yo 30 iyo minota iheze atarashika, imashini yonyene icimukuramwo ikamushira inyuma y'abandi bose kugira ngo ntave yononera abandi bariko baraza inyuma yiwe. Arugurura ujya murongo twabahaye, hariho igice ca mbere ashikirako n'ahantu hariho amakuru yose ashobora kuraba. Muri ayo makuru hariho izo mpapuro z'inzira, hariho passport, hariho laissez-passer, hariho CPG, hariho n'abasaba ajya amavisa yo kuba mu gihugu. Hanyuma rero tugasubiramo kuvugamwo impapuro zikenewe kugira ngo umuntu aronke izo ivyo arondera. No kuvuga nko kuri passport turasubiramo tukavuga yuko umuntu ateza gushiramwo ifoto yiwe, agashiramwo karangamuntu yiwe, agashiramwo attestation d'identité complète, agashiramwo na attestation de résidence. Aho ni ku muntu akuze. Ibyo byose muraza kubona bibiri ko ngaho kuri urwo rubuga. No kuvuga rero aca afata izo mpapuro zose akazisikana. Amaze kuzisikana, twebwe dusha tubona ngaha mu mashini, kandi ubwo nyene aheje gusikana acaronka message ya mbere mubwira iti murakoze, twabonye yuko mwasabye rendez-vous, murindire mu wundi mwanya turababwira turabaha iyo rendez-vous. No kuvuga muri uwo mwanya rero dossier yiwe ice dushikira mu mashini ngaha. Tumaze kuraba natwe tukabona yuko iyo dossier yiwe ikwiye, duca tumuha iyo rendez-vous. Izo rendez-vous rero ziba ziri automatize. No kuvuga iki? No kuvuga tuvuze tuti uno munsi twakira abantu 50 n'akarorero. No kuvuga ujya wa mbere yatanguye nta numwe amuca inyuma, amuca imbere, nta numwe amuca imbere, bagenda bakwirikirana uko bagiye barashikana ubwo butumwa bwabo. Iyo rendez-vous rero tumaze kuyimuha aca yibona muri message yiwe, ari ishobora kuba ari email, ishobora kuba ari WhatsApp canke message isanzwe ku telefone. Ayibonye rero aca arindira uwo munsi bamuhaye, ashitse kuri iyo rendez-vous yiwe
ashobora kwigira mu buhinga bubiri, arashobora kuyisohora ku rupapuro. Kuri urwo rupapuro rero haba hariko akantu gatuma kerekana yuko atari randevu atariyo, ico twita QR code kiba kiriko ku buryo atamuntu ashobora kuza ngaha afise bimwe bakura mu buyenzi canke ahandi hantu bimwe bikorera. Hanyuma bamaze kubona barashaka gukoresha telefone canke ayizana mu telefone yiwe, telefone akayizana hanyuma bagasikana bakabona niyo baca bamureka rero agaca bandanya izo zindi procedure izo zindi agira acariha muri banke, hanyuma akamufotora, baje kumufotora aca yitahira. Vya bindi rero bahora baza kutona ngaha babaza ngo mbega passport yanje yarakozwe, mbega vyagenze gute, naho nyene azogaruka ngaha ari uko aronse message imubwira yuko passport yiwe yakozwe.